Shalom to you, amahoro ya Yesu Kristo abane nawe. Waramutse wiriwe, umeze neza, how are you doing? Ndizera ko Mwami Yesu yakurinze kandi yakuziganya amahoro. Kiganiro n'ubushobozi bw'ijambo mushikirizwa na jewe Nitezwera Justin, imisi yose bura ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turi ku nyigisho ivuga ku ndoto nizo tumaze ko imisi. Uyu munsi sinteba cane, ndagomba ninjire indani kugira ngo nze kuvuga ibitari bikeya nawe uze kuvamwo wakiriye ibikomeye cyane gose. God bless you. Twasomye ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro 31 ku murongo waho wa gatanu niho twahereye. Ndasoma mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndasoma ngeze hepfo. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se barushiriza ku mwana. Arabarira atenda ni mwumve inzozi narose dutekera imikama y'ingano, uwanje mukama uriyegura urema, mazi yanyu ikama iraza ikikiza uwanje irawunamira. Bene se baramubaza bataho niwe uzotuganza, niwe uzodutwara. Izo nzozi ziwe nayo majambo yiwe bituma barushiriza ku mwanka. Mwami Yesu nahabwa icubahiro cyane. Yosefu indoto yarose, inzozi yabonye, dreams that he saw, zatumye yankwa, bituma arisika gupfa. Baramutegurira inama zo kumwica, baramujana kumuta mugobo. Imana idufashe cyane gose, ariko kubw'imbabazi z'Imana ntiyapfa. So mu majambo makeya, Yosefu ubuzima yabaye mu buzima indoto zagiye zidefinisa ubuzima bwiwe mu misi yiwe yagiye yo kubaho, kandi zikagenda zishiraho amapoint akomeye cyane y'ubuzima bwiwe bwa Yosefu yagiye aba cyane mu ndoto. Iya mbere yararose indoto imujana hafi mu rupfu hakwa gupfa. Iya kabiri yarayirose, unyumve neza, indoto ntago ari izo kukwica gusa, hari n'indoto ziza, ari indoto nzima mu buzima bwawe. So kandi ntago ari indoto zose ziba zifite insiguro mbi, kandi ntago ari indoto zose ziba zifite interpretation mbi. Imana idufashe cyane. Ariko hari indoto, main dreams urota zikakugiraho impact mbi, n'izindi rota zikakugiraho impact nziza. Imana idufashe cyane gose. Mwami Yesu ahabwe icubahiro. Praise God. So Yosefu indoto zindi yarose zamwinjije, zimusohora mu gasho, zimwinjiza mu bwami, zimwinjiza mu buzima bwiza. Mwami Yesu natufashe cyane gose. Uyu munsi rero ndagomba kuvuga ku ndoto z'abantu barota umuntu atakiri mu mubiri, umuntu yapfuye, dead body, umuntu yapfuye atakiri mu mubiri. Ejo nzovuga ku zindi ndoto, hirya ejo mvuge ku zindi, na hirya ejo mvuge ku zindi. Ndazi yuko uzokumva ibyo utari bwigere wumva, ariko ndagusaba ikintu kimwe: ntihagire ikintu uzorota c'umuntu n'umwe atakiri mu mubiri ngo gifate ibisanzwe. Please don't take this for granted. Ntazogire icyo ufata igisanzwe. So imizimu n'abantu bapfuye batakiri kumwe natwe mu isi iri physical, ariko bagenda kandi bakora kandi baparticipa mu isi iri spirituel. Imana idufashe cyane gose. So imizimu rero ikora iki? Ikora gute? Igenda gute? Imizimu irashobora kuboha, igatera possession, kubohwa cyangwa se ikaboha. Nagira ndakwibutse yuko imizimu ntagiboha ibigaragara gusa, imibiri iboneka gusa. Oya, imizimu irashobora kuboha process yawe ikintu runaka. Ugasanga uyu munsi tuvugana hari abantu bamaze igihe barondera imyaka myinshi, barondera amadokima, barondera amaviza, barondera ivyangombwa bitandukanye, ariko imizimu
yo muri kahise ya kera ikaba yaraposesinze yaraboshe process yawe kwa avansa no gushobora kuronka visa cyangwa se gushobora kuronka document runaka cyangwa se gushobora kuronka promotion runaka cyangwa se gushobora kuronka position runaka. Ndiko ndagereza kukumvisha yuko imizimu cyangwa se aba badayimoni bataboha cyane cyane imizimu igendagenda ya swat imizimu bakurungitse ko y'abantu bapfuye bakayikurungikako kubera ko abarozi mu kuroga bagenda bagafata imizimu kumva bakayishika bakayihamagara and then bakayibwira nti genda kwa runaka, genda ukora ibi, genda uboha iki, genda uhagarika iki, genda umufatuku, genda uboha iki. So ndiko ndagereza kukumvisha yuko abadayimoni ntabwo babaho umubiri gusa ngo ugware vyonyene, ivyo nzogera kubivuga mu gice cyavyo. Ntabwo babaho umubiri pito iyi mizimu ntabwo iboha imibiri yonyene, iraboha na process. Open your eyes, kanura amaso yawe. You need to be a prayerful person. Ukeneye kuba umuntu asenga kandi atahura. Urashobora kumara imyaka n'imyaka looking for something, looking for documents, urondera document, urondera ivyangombwa, no forward moving. Nta movement n'imwe yo kwegera imbere, nta movement n'imwe. Baraposesinze imizimu y'abapfuye, hatagiyemwo ho kurota nk'umuzimu wa mama wawe ashobora kuba yarapfuye, cyangwa se papa wawe yarapfuye, cyangwa se sokuru cyangwa se nyokuru wawe. Ku munsi w'ejo haheze naravuze ukuntu abadayimoni cyangwa se imizimu ishobora kugutera ivuye muri generation ya gatanu cyangwa se generation ya gatatu yiwawe, wewe ukabura urunganwe rw'uyu munsi ubayeho uyu munsi, ariko imizimu ikaboha uruvyaro rwawe wewe uyu munsi, ariko ivuye nko muri generation. Naravuze ukuntu batera bakarya imbuto z'abagore mu nda zabo, ibitereko byabo bakabijya, inzoka zikabijya, kubera yuko hari inzoka zo mu isi y'umwijima zikomoka muri generation yo muri kahise zijya donc imbuto z'abadamu, zirya n'ibitereko by'abadamu. Ugasanga kwa muganga bakabwira ngo you have no any problem, kandi igitereko cya kirashobora gusiporta kuvyara, ariko kugira ngo igitereko cya gishobore gusiporta kwakira no kubika umwana ugasanga ni kibazo. Nta makuru ufise, warinjiriwe n'impembe zikuzimu. Your body, the eyes of your body must be opened. Amaso y'umubiri wawe yuguruke kugira ngo ushobore kubona, umenye uko ugwana. Ashobora kuba atari wewe uri kurabyumviza, mugabo ufise umugenzi wawe, mugabo ufise tantine wawe, mugabo ufise umugenzi wawe, inshuti yawe, ufise ikibazo nk'iki. Demons has entered. Abadayimoni barinjiye mu buzima bwawe. Now you cannot produce. Imbuto zo mu nda yawe zabaye ivyo kurya by'abadayimoni, zabaye ivyo kurya by'imizimu, generational spirits, generational curse. You don't have idea of what is happening in your life. Nta makuru ufise y'ibiriko biraba mu buzima bwawe. My dear friend, let me inform you, God is able to deliver you. God is able to break every cancer cells. Imana irashoboye kukubohora. Yesu niwe wenyine nzira n'ukuri n'ubugingo. Sinzi ko ndakubwira ibi ngo ndagutera ubwoba. There is a man who has a message of compassion, full of compassion. Hari umugabo yuzuye urukundo n'imbabazi nyinshi, kandi yuzuye ubushobozi n'ububasha bwo kubohora no gukiza. Hari abantu tubwira ibi bakayifata ibisanzwe, ariko gufata ibisanzwe kwawe no kubinekrija niko kuboha kwawe no kuguma mu murongo wa Satani. Let me tell you something. Satani ntatinya amarira yawe, nta nubwo atinya agahinda kawe, ahubwo ivyo nivyo bintu vya mbere bimunezera. Kwiheba kwawe, kwiganyira kwawe, kwicuza kwawe.
let me tell you, uratanga amafaranga menshi ukaja mu bapfumu, uratanga amafaranga menshi ukaja mu bantu bakuroga cyangwa se novuga babapfumu. Abapfumu they have no solution, nta solution n'imwe bafite mu buzima bwawe kiretse kugupoisoninga no kukwica no kukugirira nabi. You have to change and your eyes must be opened kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. So let me pray for you. Isengesho rigufi, Imana ikugire neza kandi kugendere kandi kwiteho. Ku munsi wa gatandatu ntuzosibe kino kiganiro, amasengesho muri kino kiganiro niyo hazoba amasengesho yo kubohoza. Let me tell you, reka ndaguhereze nimero. Hari indoto runaka warose, any kind of dreams you saw, ziturungikire audio cyangwa se twandikire utubwire, hanyuma turushize kugufasha. 62 31 14 ubusa 1 60 31 14 01. Mwami Yesu aguhezagire cyane. Ku munsi wa gatandatu niho tuzofata umwanya w'amasengesho. Ntunegrije, ntusibe. Mwami Yesu akugirire neza cyane.